akenshi sivyo akenshi umugabo ashobora kwivolonta yagurishije parcelle yarafise abyo ni bishasha tuge tuje ico nzi c'abagore bagenda mu manu ze hiyo bon rega we hari ico utazi umugabo arashobora no kugurisha iyo parcelle afise intuze ya igiciyumviro kibe nk'uko tuba tumaze gushika yabayiteze ko amafaranga umwe yarungisha agashika muri konte yiwe kaca yifatira n'abandi namba wari umuzi ko kutugeso kanaka urayarungisa ijya mbere urabonye ntaca yamajije nta kamaro nta kintu kivuye akwezi kwa kabiri urayamurungiye nta kintu kivuye dinka aho hantu ho gumuharungika amafaranga aha kubera iki rero abakobwa bo muri Saudi cyangwa abagore bo muri Saudi baba bafise ubusheri bw'ubuhungu bukiri butoye none kumviriza ndakubwira wewe bivana n'ubuzima yarabayemwo hariya erega we nubwo mushira imbere ngo urumva ngo abagabo ngo baragusha amaparasera ngo ibiki biravana ari umuntu agenda yari babariye mu buzima sivyo akagenda yumva mu mutwe agira aje kwa rojante sivyo bivanye n'ibintu amabi umugabo wamukorera bivanye n'ubuzima bayemo none muri ico gihe amaze kugenda agashikayo umunezero mu rugo nk'abandi bagore nigeze aronka umunezero sivyo andiko ndavuga ku bagore ndavuga ku bagore sindashika ku bigeme ndiko ndavuga ku bagore sivyo rero ugasanga umuntu yibereye mu buzima yari yariruhiye amaze kugera hariya agashika ahantu akabona ko arakora amafaranga abona ko nawe mu gihe hariko yiteza imbere bizogeraho bimushikanye hamara muri ico gihe atigeze aronka umunezero igituma benshi sinde mu mitima yabo ariko mugabo igituma benshi babikora nuko aho uvuze ngo baba bafise ngo ubusheri ngo ubuke erega nawe muri ca gihe yarabaye mu mubabaro mwinshi araho mubabaro umubabaza arabura keya arababara nigiri kori wa kwironkera umuhake akamuhumuriza mu mutima akaza aramubwira ati sheri yashi yari yazarabura muhira ntitwibagire yuko hariyo n'uduhungu duha tubajya amafaranga aho rero kuri tungahe imvisi ntahe yatwo kweli amafaranga y'abamani twarayagatagura tuyagatura nari niko ndavuga rero bafite imiduga vreme rero urumva mw'ico gihe wa mudamu arashobora kurondera umuntu ashobora kuza aramubwira sheri shushu kugira nawe ijoro ryiza akaza aronka bagiye muri dushe mugaba rero nabo bakoriye no bahanura abo bamama baze barabigirana ubwenge kubera hariho abahungu canke abagabo bababesha akamubesha ngwisheri esheshe kumbe agomba murire twaduhera zamuracu ubwenge presque nka bose barababesha naruko zamuracu ubwenge akenda bajya kuregreta bashitsino bagasanga ni impapuro parcelle baba zanditse ko babashe oya surtout rero abakobwa bava hiyo nyene bavuye gukora uzosanga atani ikintu bimariye ubashitse ngaha benshi nabandabona bameze nk'imbwa vrema kane abo bakobwa bava hiyo bababesha sinzi cyo barakojeje ayo mafaranga sinzi yarungika bakagurirwa parcelle bakizera ubwo busore voilà cyangwa umugabo cyangwa akakubesha ngo n'umusore afise umugore ukamwubakira inzu bamuguriye parcelle ukayimudugiriza akanagufotorera tusheri inzigeze ngaho yavyiguriye kuruze urumva byose akabigukorera hari n'ababesha agafotora amashante y'abantu ngo ni iwawe yaguze igihagaze abagore muri Saudi mwisubireko abahungu bagabo mu Burundi nta blague urumva je ikintu no babwira barononekanye urabona ikintu no babwira nk'abamama nka jewe bamaze gushikayo hajya kananiye umwe nundi karamunanira yego wowe rero uzoshike hari Imana yaguteye iteka washitseyo iragushikanyeyo nukuri si vyabose arabifuza gushikaho bikanga ariko wabonye watomboye ukabona urashitseyo menya ngene witwara mwayo mafaranga Imana yaguhezagije apana kuza kuyahomeka babandi batagira aho wari inzu nanigwa hahandi ukomoka ugira ubumusaza ucubona ko wawundi rero ari bishobondo ari wacakuhakeya kurusha wawundi mwatanguranye ubuzima ukagwa ku umusazi nimugira ubwenge muze abagore mugenda muri Saudi
bahereza agashahara kose bakaza baraha abagabo umugabo nawe amaze kuronka ayo mafaranga yo muri Saudiya mwana wa mama namba ry'amahera urozwe ntavyonzi umugabo atanguye uburaya kandi bagera kugaruka bakaragira ati kubera ikinaza ndarungikira amahera umugabo maze kuronka naye nyinshi aratangura kwirira ambiance jewe muvuze ari ikintu je ntabaye po uvuze ngo kugurisha parcelle none ko umengo nubise ari ibintu by'amashirahamwe bihari wo gurisha parcelle gute kandi nibaza ko bagira ugiye mwe shira hamwe barafise ingene babikora kugira ngo barafise ingene babikora ariko twavuze ko bariko baragenda ubu Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien, moi si je vais bien, c'est Lynn Carlene Alou, comme d'habitude de Miss Marseille, Guamenye Msumeno Maso Yinyana. So guys, ni kuri Nick Drip Show TV, toujours narababwiye ko ariho muguma mudusanga, niho twibereye. Les amis, aujourd'hui twaba turi kumwe n'abakobwa, abafasoni, abazezwanzu, abaki bafite amazina menshi abakobwa muri rusange. Abakenyezi kandi uyu munsi nkuko nyene mutubonye nkuko turi abakenyezi nkuko turi abakobwa tugira tuvuge tu debate ku kintu cerekeye abakobwa canke abadamu baja muri Saudiya muri Saudiya gusa ko baja mu bihugu byinshi ariko baja kurondera ubuzima muri ibyo bihugu byo hanze Saudiya ahandi hehe hariho Oman muri Oman na Dubai hose baraja no muri Kenya basigaye baja kuba bayaya baho no muri Kenya basigaye baja kuba bayaya ndavyumvitiye ngaha bon ubu rero byavumye cane ku buryo umwana ahejeje ishuri atakindi kintu bamubwira gukora atari kuja guca amafaranga mu mahanga aje ku umukozi wo mu nzu iki kintu rero nico tugira tuyage hari benshi abavyeyi benshi canke abagabo benshi badandaza amaparcelle kugira ngo abagore babo canke abakobwa babo baje hanze uvuga za Canada ati baje kuba bayaya hanze aho muri Saudiya muri Oman bon sinovuga kuja kuba bayaya kuvuze kuba bayaya ari kuntu ngaha mu Burundi umenga n'ikintu umenga kirasuzugurisa ukuntu cyane na yovuga yuko abakozi bo mu nzu bagiye gukora akazi ko mu nzu voilà urazi imamu muze ababigaruka handi nyene umuyaya ngaho iwacu tuvyita bagiye usanga baheka abana hariya bareka guheka abana mu bw'akazi kandi ko muzi kose baragakora mugasaba yaya kamera n'abayaya uzima mvuze ko arabayaya nta kintu na kimwe gikorwa ngaha mu Burundi baja gukora hanze kitariyo none ndababazi none izina umuyaya mwe mugifata gute ni giki kuva na kera hamye hariho ico bita incoreke kandi bamwe bubahwa sukuvuga yuko bari basuzuguriza oya incoreke zamye zihari kandi bamye bubahwa impamvu nkoresheje iyo sense y'umuyaya ni ukubera ko nabariya bagiye guca amafaranga hariya mu mahanga bitwa ko ari abayaya bo mu mahanga ngaha mu Burundi aba bayaya bo ngaha mu Burundi babasuzugura urumva aho rero barabasuzugura mugana bikarangira bagiye kuba bayaya nuko bataba bayaya bo ngaha mu Burundi baje kuba bayaya bo mu ivya bindi usanga umuntu ashobora kuba agira mu matwarete kubera ko canye bahiga menshi amahera y'agaciro peut-être voilà bakazi ni kamwe mugabo gahindura icubahiro niki kubera inoti yagwire attention ngaha bari komeje nta mukozi w'umuyaya wo bukironka kuri trani
ni bake ni umwe kwijana umukozi wa nyuma zimbutse ni 50 45 kuduga bariya nabo bari hari urumva arashobora guhembwa aho muri Emilio 5 si bwa bwana yashize mu marundi urumva hatari bwa bwana icubahiro aho cambye urumva ico cyose gusa haru twari kubona tukaramutsa ntugira ngo ico kintu kandi twacibagiye rega dufise uburoho bwo kuguma tuvuga twebwe oya dufise uburoho bwo kuguma tuvuga no kubera ko umwe yaciye ataka undi aravuga undi co tuja muri mood antuka ntibatuyobewe atwavuga ntibatuyobewe ntabwo batazi uwo batazi ndabaramukije mwese aho muherereye bariko baradukurikirana ndabaramukije mwese hama jewe amazina ndi madame Tuyisabe Stella nkaba ndi umudamu mfise abana 4 n'umugabo umwe yego kandi ako kantu k'umugabo umwe vuga cyose ubwame sijambere aciye kuri umugabo umwe no mu rusengero n'abana 4 ngubugabo kweke mu precise turazi kuvuze kuse ko uri marié donc sabana umugabo hari abavyara kubatandukanye n'abana ba nkavyo ndi byo kuri Yesu ngo wewe ngo mbenga umugabo urabakora afise umugabo namwe umugabo yitwa gute sinzi ivyo Yesu yamubajije ya mugore yabusanze kwiriba ngo nta numwe ngo yanguvuze ukuri ko muri bajye batanu bose donc abadafise umwe bari nkabo rero okay nawe afise umugabo umwe abandi bose babazi ni Thailand di Fafa nanje ni Alu antuka ashubutanzi ni akigura telefone ni hagitangura gukoresha réseaux sociaux utazi Thailand ni hagitangura gukoresha telefone utazi Fafa ni hagitangura gukoresha telefone okay twabidondoye ibirenze ivyo n'usako reka rero twagiye ku kiganiro cuno munsi ku bakobwa canke abadamu baja muri Saudi guca amafaranga kubera iki akenshi abagore abagabo bagurisha amaparcelle kugira abagore babo baje guca amafaranga bikaca birangira banabahevye amahanga none uvuze mu majambo make uvuze n'abagore baheba abagabo n'abagabo baheba abagore tutahura abagore bamaze kuja mu mahanga bagakorera amafaranga namba ari 1,500,000 dufatuko sivyo 1,500,000 ayarungitse mu Burundi umva ko ari 1,500,000 yayavunje arashitse kuri konti kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu abaze kubona yuko agira yubake inzu ihagaze umugabo watayirigeze amubakira premièrement agasuzuguro no kukiyago karahinduka je sindi pour nawe we kwico kintu agasuzuguro abakobwa bamaze gukorera amafaranga menshi uzorabe tureke no mu mahanga jewe mvugira aho nyene n'abagore bakorera mu mabanki ntiyubaka nkuko ujya mu ntadandaza itomati yubatse nikibaho akorera amafaranga menshi asumvye amahera aho umugabo kirazira ko umwumvikano haba kenshi abashaka yuko umwumvikano ukorere ku mategeko yiwe y'umugore ifetiye mwico gihe urumva rero none aba ari umugore yiganza muga ntibiva ku kubera ayo mahera hari abantu amahera arahindura umuntu rezabi ivyo biva ku bwiganze bw'umugore n'ubwiganze gusa ni ko ndababaza aho nyene n'uwahe mugore akora muri banki numwe kwijana afise umugabo cyane turagiharirako barubatse ico jewe oya numwe kwijana sumwe kwijana oya barahari kandi batse neza ico jewe naco nokivuga jewe ndababwira ikintu kimwe abagore bo muri banki n'ubungira ndabibasubiremo nta bifirimu abagore bafite amafaranga basi menshi twabo muri banki uko muri banki uraza amahera bahembwa kenshi muri banki yari jewe mfata muri banki ko muri banki kenshi baragize wokangwa nakujya kuntu baba bari mu maklimatizeri oyaha zukuvuga ukwega je sivyo biranga kuko je anyama uniforme jewe ndamaze kuronka n'intahe z'abagabo abagore
usanga bafite amafaranga menshi bagaca baganza abagabo rero nibo babagore bo muri Saudiya abagore bo muri Saudiya bamaze kugera muri Saudiya agaca amafaranga ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu agatangura kubona arakoze umushinga umugabo ntaguze n'itafari none wowe wojayo dufate nk'uwo ufise nk'ikigabo kigufata uco cishakiye ukabona ufasha amafaranga agera ku miliyoni zingaduze etaje wewe ari wewe wohita ugaruka kuwo mugabo canke woca uvuga ati jewe ubuzima ubunyeje ndabona ko ndabufise oya sindababesha atanyigenjeje ko neza no muhibu none erega benshi kibazo ari cyo gutaza kubera iki akenshi sivyo akenshi umugabo ashobora kwivoronta yagurishije parcelle yarafise abyo nibishasha tuge tuje iconzi c'abagore bagenda mu manu ze hiyo bon reka we hari ico utazi umugabo arashobora no kugurisha iyo parcelle afise intuze ya igiciyumviro kibe nk'uvuga tumaze gushika yabayiteze ko amafaranga umwe yarungisha agashika muri konte yiwe kaca yifatira n'abandi namba wari umuzi ko kutugeso kanaka urayarungisa ijya mbere urabonye ntaca yamajije nta kamaro nta kintu kivuye akwezi kwa kabiri urayamurungiye nta kintu kivuye dinka aho hantu ho gumuharungika amafaranga aha kubera iki rero abakobwa bo muri Saudiya cyangwa abagore bo muri Saudiya baba bafise ubusheri bw'ubuhungu bukiri butoye none erega umviriza ndakubwira wewe bivana n'ubuzima yarabayemwo hariya erega we nubwo mushira imbere ngo urumva ngo abagabo ngo baragusha amaprasera ngo ibiki biravana ari umuntu agenda yaribabariye mu buzima sivyo akagenda yumva mu mutwe agira aje kwa rojante sivyo bivanye n'ibintu amabi umugabo wamukorera bivanye n'ubuzima bayemwe none muri ico gihe amaze kugenda agashikayo umunezero mu rugo nk'abandi bagore nigeze aronka umunezero sivyo andiko ndavuga ku bagore sindashika ku bigeme ndiko ndavuga ku bagore sivyo rero ugasanga umuntu yibereye mu buzima yari yariruhiye amaze kugera hariya agashika ahantu akabona ko arakora amafaranga abona ko nawe mu gihe hariko yiteza imbere bizogeraho bimushikanye hamara muri ico gihe atigeze aronka umunezero igituma benshi sinde mu mitima yabo ariko mugabo igituma benshi babikora nuko aho uvuze ngo baba bafise ngo ubusheri ngo ubuke erega nawe muri ca gihe yarabaye mu mubabaro mwinshi araho mubabaro umubabaza arabura keya arababara nigiri koriba kwironkera umuhake akamuhumuriza mu mutima akaza aramubwira ati sheri yashari yazarabura muhira babo rero nitwibagire yuko hariyo n'uduhungu duhatubajya amafaranga aho rero kuri tungahe imvisi ntahe yatwo kweli amafaranga y'abamani tuyagata nari ko ndavuga rero bafite imiduga vreme rero urumva mu ico gihe wa mudamu arashobora kurondera umuntu ashobora kuza aramubwira sheri shushu kugira nawe ijoro ryiza apeti akazaronka bagiye muri dushe mugaba rero nabo bakoriye no bahanura abo bamama baze barabigirana ubwenge kubera hari abahungu canke abagabo bababesha akamubesha ngo isheri isheshe kumbe agomba murire twaduhera zamuraca ubwenge presque nka bose barababesha naruko zamuraca ubwenge akenshi bajya kuregreta bashitse ino bagasanga ni impapuro parcelle baba banditseko oya surtout rero abakobwa bava hiyo nyene bavuye gukora uzosanga atani ikintu bimariye ubashitse ngaha benshi nabandababona bameze nk'imbwa vrema cyane abo bakobwa babahiyo bababesha sinzi ico baba barakojeje ayo mafaranga sinzi nyene yarungika bakagurirwa parcelle bakizera ubwo busore voilà cyangwa umugabo cyangwa akakubesha ngo n'umusore afise umugore ukamwubakira inzu wamuguriye parcelle ukayimudugiriza akanagufotorera tusheri inzigeze ngaho yavyiguriye kuruze urumva byose akabigukorera hari n'ababesha agafotora amashante y'abantu ngo ni iwawe yaguze igihagaze abagore muri Saudiya mwisubireko abahungu bagaba mu Burundi nta blague urumva je ikintu no babwira barononekanye urabona ikintu no babwira nk'abamama nka jewe bamaze gushikayo
hajya kananiye umwe n'undi karamunanira yego wowe rero uzoshike hari Imana yaguteye iteka washitseyo iragushikanyeyo nukuri si vya bose harabifuza gushikaho bikanka ariko wowe ubonye watomboye ukabona urashitseyo menya ngene witwara mwayo mafaranga Imana yaguhezagije apana kuza kuyahomeka babandi batagira aho wari inzu nanigwa hahandi ukomoka ugira ubumusazi ucubona ko wa wundi rero ari bishobondo ari wacakuhakeya kurusha wa wundi mwatanguranye ubuzima ukagwa kuba umusazi nimugira ubwenge abagore mugenda muri Saudi bahereza agashahara kose bakaza baraha abagabo umugabo nawe amaze kuronka ayo mafaranga yo muri Saudi ya mwana wa mama namba ry'amahera urozwe ntavyonzi umugabo atanguye uburaya kandi bagera kugaruka bakaragira ati kubera ikinaza ndarungikira amahera umugabo maze kuronka naye nyinshi atangura kwirira ambiance jewe muvuze ari ikintu je ntabaye po uvuze ngo kugurisha parcelle none ko umengo nubise ari ibintu by'abashiramwe bihari wo gurisha parcelle gute kandi nibaza ko bagira ugiye mwe shira hamwe barafise ingene babikora kugira ngo barafise ingene babikora ariko twavuze ko bariko baragenda ubu je ndafise inkuru Thailand ndafise intahe mu busanzwe y'umugenzi yambwiye nuko yanse kuja kuri hazo social ariko uwo mugenzi yarambwiye ati link jewe igihe shika hari narakora nakoropa yari inzu igeretse 4 umva kuyikoropa ni etage urumva hose hari ivyumba 5 urumva babana amafamiye kandi bose yarabakorera urumva nuko gusehembwa amafaranga antuka yarafadika ibihimbo 2 vy'amareyari sivyo ibintu vy'amareyari n'amahera menshi uyavunje ni menshi ni menshi uyavunje rero ucu usanga kubera ko yakorera ababosi kandi akorera n'abantu batahura ubuzima hariho abatakora bagize nka off baca baza barakirana bakamufasha urumva nambari yaguye ku bantu bameze nk'abarundi mwiza cyane urumva bagamufasha gukora abakozi ivyo ico batakora ntibateka oya baritekeye batwera abandi nabo tubakorera kunjya bagenda ari abatebera bakajya zo muri restaurant we ntuye bo bakitekera aguma gutuma bakabizana byo muri restaurant kugira ngo jewe antuma kitekera ntasho vya hama nawe ukaje ukabicuja gute aturinde abahejeje ukajya basigaje ego naravyisuka n'umuntu ajya ngo basigaje biya bintu bisigazwa ari byo ubwira abandi udakora no ku nkono yabo aguma gutuma ibintu zana jewe ntumye no birira mu koropa mesa unumye no tangura nkajya hama ahubwo je nkakuzana ivyo nasigaje abaraje mwe mwogira ivyo nasigaje naje wanogira ivyo mwasigaje abarundi nibo bageze ngorane ariko ntituce tufata ngo tubafate rero nk'intuze nk'ukumenga kuba bagiye hariya urabona kuba tuvuye no basi nk'abamama nka jewe abamama urabona muri kino gihugu cacu no Burundi bwacu ni kibazo abamusanga barushe cyane muri ico gihe baba barushe sivyo bakaronka kumwe nabashobora gushika hariya sivyo agiye yararushe ntaco bimubwiye kubera warazi ico yagiye kurondera arazi ico yagiye kurondera imbabazi mwima avuga ati je nikazima mu mpemba gusa ivyo ntibindaba kuko aba yavuye inarushe azi ico yagiye kurondera rero basha ndababwire je mbere ndanashimira n'igihugu cafashe kinatwitaho twega abamama kuko abamama barabishe bakemera bakavuga ati nimugende hariya muza guhangayika murondera mushobora kuronka ubuzima erega abagore twari kuca tugenda haro cyane ikindi naco ntidufatiranya abo barabu mwibuke ko ngaha mu Burundi usanga hari abamabuja bibikashi bakora nk'ivyo ugasanga umukozi ajya bahejeje kurya ibintu ajya mu gikoni birabaho jewe nibaza ntaguciriyemwo nibaza yuko atatwo bo buzima bagenda bakabamwo hariya hanye nibwo batuma baba bari ahantu ntibavuga ururimi rumwe n'abajya abantu bahanye ngo batinde bakarumenya
mugo urumva akagerege none yavuye ngaha ku masese y'ubugesera sivyo ashari yagiye gukora amafaranga nawe ari umuntu nyene yari someone sivyo usanga rero hariya naho amasese y'akazi sinzi kiniki none gasharonse umuntu amwita turabana care ngiyo iguma zikoroka ku matelefone kiniki urazi ko ari abantu baguma no kurema biragira areba akarema abo bashaka abo bahungu canke abagabo batwara amahera babafatira muri point faible ivyo biyago nivyo baba bakeneye nukuri uzubaza n'abantu bari mu gasho burya vraiment baragira ikibazo n'intuntu yo cacane nk'umuntu bamwizeye bakamushira hano ha wenyene none yumva yuko urinze umuvugisha urumva acabona yuko wowe ari umukunda uje nk'uko uri umumarayika wowe umutiyenda gusanga n'abana yabi bagiye kubera iki none abaruzoyoka no mu mutwe utameze neza n'amasese ugira upfire ku kazi ushaka ko umugabo wasize nukigaba ntiyasuma wadaraza uturengarenga canke wewe uko mujya niwe wimenya abara kugenda gushira niwe wimenya inzu niwe wahangayika kuriha urumva kandi kiri naco kica kiba hari abandi bica biva kuko bafashe umengo abantu babavugishije babakunze nagasone babapfuye urumva ko razi ko muri Saudi bakunze kuvuga nkaho mengo abantu bagiye gukora ubumara canke gusambana n'ibikoko n'ibikurumva mwico gerero amaze kubona umuntu amwanzike baramwitayeho mungu aracari jeune canke nabari mu divorce ntavyonzi acabona umengo yo nagasore mupfuye niteka muteye kubera iki amukunze yitwa ko yari ahantu atategerezwa gukunda yategerezwa kuba ari igiciro nivyo nibaza yuko biri muri bimwe bituma bamwe bigenza uko nico ico ni kimwe muri byo mugabo ntimwibagire yuko naho hari hava amafaranga asaza ego amaze hari amafaranga aca yumva umengo kira muntu wese yo mwiyemera amafaranga yerekane ibintu kuko nongaha mu Burundi n'abataragiyeyo uvuze ngo nukubafa gasoni ngo biyumvire ko ari kubafa gasoni kuko ukuri kurazwi yuko baba bavuye natarabayaye yatwi yuko atarabayaye indi siyo nature yabo siko kazi ibyo bintu byabo bangiye kubera ko arabafaranga hari mugabo none jari ikintu ushaka kumenya shaka kubaza abakunzi ba Nick Drip Show canke ba aru canke canke bangaha canke sinzi urumva ni kubera iki umuntu kubera ko bizi ko agiye muri Saudiya ndashaka kumenya ikintu kiri hagati y'abazungu n'abarabu kuko urumva nkuko mwavuze ngo umuyaya ari ngaha anyumva umengo kantu gasona nabi sivyo mugo umuntu agakoze ari handi hantu batamubona ni sawa ku mahera ni sawa mugo akacaba nini difference umuntu akora ubu yari muri Canada ari muri America ubuya nuko hiyo batabikora cyane mbwa hari ubundi buzi basi bakora bundi atabari ubwo bwo mu Kongo bavuga ngo ni woronka babahemba kubera kino n'umuntu akora ivyo hariya usanga umengo biteye isoni gusumba wowe ariko abikora mu kindi gihugu nka Canada canke nka Belgique canke nka ni kubera iki ubuzi za Canada umuntu akora iki hariya anyarusha umushahara umukozi wa leta ego ngaho abari menshi abari menshi profesi ikomeye cyane akazi gakomeye ko nta nabuzobona bafise abayaya kuko umuyayi mutunze umuhemba amahera menshi urumugwiza atunga cyane donc urumva rero tuvuge yuko akazi rero kubuyaya kabagenda muri Saudi canke ngaho canke mu kindi gihugu citwa ko hayi amapuissance kigira agaciro bivanye n'uduhera bamuha si cyangwa ni mentalite zacu canke wowe dushaka kuba dukora bimwe ko wowe bikorera ku Musaga je nka canda bikorera ikiriri bon je birubahiriza mu Burundi hatwatira mu Burundi ntabibona yuko nk'umuyaya w'ikiriri n'umuyaya dufate mu Kamenge sico kintu ntabwo arico kimwe sinzi rero harakabaze rero ngaho hantu ndashaka kwatahura oya urazi mambo reka basigenda habasigurira sivyo daba amasiti premièrement umukozi mu Kamenge isite ya Kamenge n'umukozi wo mu Gihosha sico kimwe umukozi wo mu Gihosha n'umukozi wo kumutanga sico kimwe umukozi wo kumutanga no mu Kigobe sico kimwe umukozi wo mu Kigobe no wikiriri sico kimwe uko masite twiyiwacu twebwe ngaha nyene agenda arasumbasumbana niko n'amafaranga y'abakozi bagenda barasumbasumbana namba ngaha mu Gihosha twe tugeze umukozi wacu akabahembwa 50,000 senkani miri eske kumutanga hembwa ngaye numva kari muri septanti mu Kigobe ari kurangaye hari abakorera kuri 150 tujikiriri numva kari muri 200 saka tref
ariko rero ibyo ndavyumva umva iyo ntuze basi cyo kibazo c'amahera ndacuma none kubera iki umengo kubijanye n'agaciro nk'ubu nje kwati ukaza ubu ni ikintu muyayi wanje umengo nawe mu kubivuga umengo biteye isoni umengo uramara baramugaye ni mentalite dufise twebwe umenga sinzi kandi dukwiye no kwikuramo kuko zo mu nzu ntatandukanye n'abandi ni biho gusa zitandukanye gusa ahubwo ato ntanabavuze cyangwa se nciye pembeni abakozi nabo naho rero bashimisha gute ntibashimye ndabakoresha abakozi naho rero bakoresha naho mufata neza guteshe si ku bakozi gusa ibyo ni ibintu mu buzima busanzwe oyo mukozi nawe ni tumaje umukozi nawe muzuri tumaje oya no kuri kwima oyo umviriza Thailand uba waramwemereye akarorero kote kusira mugurira apana no mu mushahara wiwe sivyo mama wagwaye cyumugira urumvise ikigongora mu haya akadimira tuyorunga sivyo ivyo byose urabimukora sivyo impuzu uramuguriye wowe irakurenze urayimuhaye sivyo ikira turagiye abana nabaguriye reka nawe ndamuhitanye uramufashe nk'umwana wiwawe mugabe impera n'imperuka impera n'imperuka kubera ikibica abakozi bamwe si bose agushimira yamutaye akagenda atanagusezeye canka nakwibiriza aho nuko wibajije ku bakozi reka tuje no kuba mabuja harimo mabuja nubwo uratubuka atabona yuko ukora yego nico ni ikibazo cyo mu muryango wawe atagufashije iyo bagize ego icyo cyose amakosa ari impande zose rero bisigura ko Sitibagiye ko rero n'abakozi babeshya sinone kujya ku mukozi jewe rero ikintu rero novuga n'ibintu twihaye urumva ko twari kuri bajya abakobwa n'abamama bari muri Saudi sivyo urumva ko natwe ico kintu i Burundi wacu ako kagorane tugafise rero niyo mpamvu naho bari hariya rero mukaca muvuga ngo barakoreshanya baragirane kandi wumva ko kageso natwega tugafise oya uko niba bakoresha uko nabo barafisa wakoresha reka rero nabo bashike hariya bakore ubwo buzima kwanza babone kuba yaragiye afise umukozi yakoresha ngaha akaba yaramufata nabi sero karma mu Faransa aravuga ati mu Kiswahili ngo malipo ni hapa duniani azoza kumusaba ikigongwe ikindi ahubwo ikindi naco novuga ku kintu cerekeye abadamu tumenye ukungene twigenza ku bakozi gusa ego ivyo ndavyumva ko bavuze ndavyumva ariko tugume tugaruka twumva yuko nubwo baba bagiye hariya tutahure yuko ibije bibashikira bakaribwa amahera amakosa yabo oya vraiment amakosa yabo kuko kuribwa amahera nino barayabagiye none nta mukozi waragenda adahembwe abakozi ni mu Burundi bahora bagenda badahembwa cyangwa ugasanga umuboyi mugenzi waramuhenze ngo tugira twubake kukumata nangu inzu ngoze namera ngo twubake inzu agomba afise aba yabo ngaha mu Burundi bakora gashahara barungika ruguru barungika urumva rero akari mu mpene rero niko kari no mu ntama ntibirabangona abagore bari Saudi abo bavuga gusa nivyo bimenyekana cyane bikavugwa gose ubura bari mu mahanga yego bon reka dushimire abakunzi ba Nick Trip Shop kandi namwe ndabashimire cyane thank you too kuko turatanze impanuro zitari nke ku kintu cerekeye abadamu bo muri Saudi cyangwa muri Arabia yego bagende bakore bibuka abana umugabo umwe mwarabanye ubuzingeso zibonye ari gisesaguzira ubundi umuntu wizeye izere mama wawe inkuru tutumva ku ma interview z'abasaudiya no kuhogira umuyaya mukoresha interview akababwira ibibazo afise navyo byo kwamamara yego nuko gusa abino bacu batinya kuja kuri izo sose hama gusa abagabo nabo basore ubudakunda reka kushaka kumuprofita ngo ari hari ya Saudi kuko ajyamarira mwana wa mama azokurikirana n'abana biwazo gukongera zamurajya shamuzongo merci beaucoup Ni Carlene Alou comme d'habitude Miss Marseille quoi même semaine masse inyana so ciao ciao guys